General Major Ndayikengurukiye Aloyse avuka muri komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Yavukiye muri iyo ntara ya Bujumbura, tukasabwe kuzagushikiriza umwidondoro wo kugira arongoye intara yagutse ya Bujumbura. Amashuri yiwe yarayize Mubimbi, amashuri mato mato, hanyuma école secondaire ayihereza kuri lycée Muramvya, yagize section scientifique A. Ahejeje muri scientifique A acaja kwiga kuri Université du Burundi muri Institut Supérieur d'Agriculture. 1995 yaciye ifatikanya n'abandi yinjira mu CNDD-FDD. Inyuma agarutse mu mwaka wa 2009 gushika ku mwaka wa 2011 yaciye abandanya amashuri kuri Université Espoir d'Afrique, arayangiza muri science administrative et économique, aca abandanya n'amaseminaire de formation aho yagiye kwiga muri Afrique du Sud, yongera yiga no mu Bufaransa bijanye no kurongora ingabo. Aca mu mwaka wa 2007 niho bavuga ko bijanye n'amaformation yemera nk'ubirangiza, aziga ibyo gutwara batayo na brigade n'abainstructeurs militaires b'Ababirigi. Yabaye membre de la commission mixte de cessez-le-feu CMC hagati ya CNDD-FDD na leta y'u Burundi, kuva mu mwaka wa 2007 gushika mu mwaka wa 2008 yari membre du mécanisme conjoint de vérification et de suivi MCVS hagati ya leta y'u Burundi n'umuhari FNL. Mu gisirikare yarabaye inspecteur technique muri ministère de la défense, yarabaye directeur du département administration et relations publiques muri direction générale des anciens combattants, yabaye conseil principal chargé des questions militaires muri cabinet militaire muri présidence de la République. Mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2011 yabaye umuyobozi mukuru des ressources humaines muri ministère ya défense. Mwaka wa 2011 gushika ku mwaka wa 2015 yarabaye attaché de défense à l'ambassade du Burundi à Bruxelles. Mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2019 yabaye umunyabanga mwishikira nayegayezwa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Mwaka wa 2019 gushika uno munsi ari mu mabanga yo kurongora ishirahamwe Sosumo, ni ADG, administrateur directeur général de la Sosumo.